Ndabaramukije cyane bakunze ikiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza kuranirwa mu byanyu no mu banyu n'ivyo ndabipfurije. Mwoba mumaze kumva kansere yo mwibere ku bakenyezi. Woba uri umukenyezi, woba uri umwigeme kumbure akaba atamakuru nuvuga ngo ufise kubijanye na kansere yo mwibere, woba utazi ngo mbega nibihe bintu twovuga ko ari ama facteur de risque iyo umuntu avyibonye ko canke uyu bibonye ku muntu ushobora gutumenya ati uyu muntu ari mu bantu bashobora kugira ikibazo ca kansere yo mwibere na cane cane umwigeme canke umukenyezi. Kino kiganiro kihare kubwawe twagomba tuganire ku ma facteur de risque ashobora kubonekana novuga ngo yokomokamo canke se uyabonye ko ashobora kuzogira ikibazo ca kansere yo mwibere kugira ngo umuntu abonye ibi bintu bimuraba bimuriko canke se avyibonye ko amenye ko ari mu bantu bari expose, hanyuma ashobore kumenya yuko yo kwitabariza vuba na vuba akaza arisuzumisha. Tuzoraba ibitari bike mu bindi biganiro bizokurikira kino kiganiro. Aha ikino ni gice ca mbere kuko turabire hamwe rero les facteurs de risque za kansere yo mwibere ku mukenyezi ku mwigeme. Iyi kansere bibonekana yuko ari kansere ngo novuga ngo ari benshi bayirwara. Muri kansere zikunda gufata abakenyezi, kansere abakenyezi bakunda kugwara, iyi kansere ngo usanga ingana n'ibice hafi 33% yonyine ubwayo. Bica byumvikana yuko rero nta yindi kansere iza imbere yiyi, niyo kansere igwiriye cyane ku bakenyezi. Hirya no hino aho bagenda berekana ibiharuro mu Faransa hehe mu bihugu biteye imbere, naho usanga abagenda bahura na bino bibazo novuga ngo by'iyi kansere mwibere ibiharuro bigenda biduga. Berekana yuko ngo nko mu mwaka w'ibihumbi 2023 ngo mu Bufaransa habonetse ngo abarwayi bashasha biyongera ku bari basanzwe bahari, abakenyezi bangana n'ibihumbi 61 n'amajana 214. Urumva yuko abo bantu biyongereye mu mwaka umwe ari benshi cyane. Byumvikana yuko yari kansere ari benshi bakunda kugira ikibazo cayo. None rero mbega nizihe facteur de risque nibihe bintu bishobora gutuma habaho iyi kansere ku bakenyezi cyangwa se ku bigeme. Ariko mugabo kandi tubibutse yuko iyi kansere berekana yuko akenshi abakunda kuyigwara ari abakenyezi usanga bafise imyaka kuva ku myaka 50 kuduga. Si kuvuga ngo ikarira wari we wese naho yoba ari umukobwa akiri muto mu adolescente canke se mu myaka 20-25 oyaye. Ariko mugabo bibonekana ko gitigiri nyamwinshi c'abagwarize kanseri zo mwibere akenshi ari abafise imyaka 50 kuduga. Abakenyezi bafise iyo myaka bashobora guhura n'ico kibazo. Rero ama facteur de risque, ibintu bishobora gutera iyo kanseri ku mukenyezi biri mu migwi ibiri. Umugwi wa mbere ni w'ama facteur kuvuga ngo na ma facteur novuga ngo ashobora guhinduka n'adashobora guhinduka. Hari ama facteur ashobora guhinduka, umuntu ashobora kubihindura abifise ku bushobozi. Hakabaho n'ibyo umuntu adashobora guhindura biruko kubera yuko bimwe n'ibyo mu karondaronda, ibinini by'ingene rimwe n'iby'ingene yisanze ibintu nyene nk'ibyo. Rero ku mafacteur umuntu adashobora guhindura ibyo twavuga mu gifaransa ngo ni les facteurs non modifiables, no kuvuga yuko niyo facteur bwa mbere bwo y'imyaka. Umuntu nta kintu na kimwe yokora kiretse kwiyahura ngo ahindure imyaka. Uko imyaka itera ikura, uko umuntu agenda atera imbere akazoshika muri ya myaka 50, 60, 70, urumva yuko ntiyi facteur y'imyaka. Kuba abakenyezi bageze muri iyo myaka 50 kuduga bakarigwa n'iyo kansere, murumva yuko ico si kintu ushobora kuvuga ngo ndagihinduye mu myaka ngo ndayihinduye ngo ntize yigere irengana ngaha ntiyihagarika kiretse wiyahuye ngo wiyice. Ibindi navyo nibijanye n'ama antecedents bavuga ngo novuga ngo bya bindi byo mu miryango, ama antecedents familiaux. Mbega mu muryango hoba hariho kumbure abayigwaye mu muryango barakunda kuyigwara, bayinarume b'umukenyezi mu miryango se umukenyezi, mu miryango y'abanye naho umukenyezi, mbega barakunda kugira ante kurwara iyo ntuzeye. Ibindi navyo ngo nibijanye n'ama facteur génétique, ibijanye n'ingene amagene agize nte ya muri ryaremwa umuntu ariko araremwa ingene hari amagene kumbure atagize nte
ataremetse neza abaye kuri bijanye n'amafacteur genetique kumbure ku bavyize ngira ngo nibo baca bavyumva cane gusumba. Hariho nka ntuze bita ngo ni BRCA1 hamwe na BRCA2, izo ni facteur genetique iyo byaparanganye ntiziremeke neza, niko novuga kumbure umuntu ashobora kugira ico kibazo cyo kurwara iyo kansere yo mwibere biturutse ku mafacteur genetique, niko novuga mu yandi majambo. Hanyuma kandi ikindi kintu novuga ngo umuntu adashobora guhindura novuga ngo ni facteur non modifiable, nico ukuntu umuntu ashobora kumbure bigashika ugasanga agiye muri menopause ngo ateve cyo twita ngo ni menopause tardive. Iyo umuntu aciye imbyaro yararengeje kw'imyaka ugasanga agiye guca imbyaro mu myaka 50 na uravyumva, tumenyereye abandi ari kuva mu myaka 43 n'itanu kuduga gutyo, ugasanga rero wewe yarakebye cyane. Uyu muntu nabo nyine ngo arashaka kugira ico kibazo ca kansere yo mwibere biturutse kuri iyo facteur yuko yaciye ateve. Kine naco ngo ni nk'abantu bagize amaregle, kuvuga bagiye mu mihango ngo novuga ngo imbere y'igihe categekanijwe cyangwa se kimenyerewe. Tumenyereye ko kumbure mu myaka 14 n'itanu kuduga kumwigeme ari haja mu mihango, ariko mugabo hari aho usanga bagiye imbere yaho. Narigeze kumva ikinyamakuru igihe kimwe cyo kiravuga kubijanye n'umwana w'umwigeme yatwaye indaravyara, umwana akomeye kandi afise imyaka 9. Urumva ko nk'ubu yari yagiye mu mihango imbere y'igihe tumenyereye muri rusangi, no kuvuga ya myaka 14 umwigeme aba amaze. Rero ababa baragiye mu mihango hakiri kare cyane nabo nyine ngo bari mu bantu bashobora gukarirwa niyo kansere yo mwibere. Izo zose rero tudondaguye gushika aha hantu ni facteur non modifiable, ni facteur de risque non modifiable, ni ibishobora gutuma habaho kansere mugabo umuntu adashobora kubihindura, atacokora kugira ngo bihindure. No kuvuga ivyo bimeze uko nyene bihari bimeze uko nyene, no kuvuga nyene atakintu na kimwe umuntu ashobora kugira guhindura muri ivyo. Hanyuma rero tuvugane ku mafacteur yandi, no kuvuga ibindi bishobora gutuma habaho novuga ngo ico kijanye na niyo kansere yo mwibere ku bakenyezi. Mugabo rero cette fois tuvuge les facteurs modifiables ni amafacteur ni ibituma hashobora kubaho kansere yo mwibere y'umukenyezi, mugabo umuntu afise kwijambo ashobora guhindura. Aho ni nko kwihereza ngo ibirimo alcool, kunywa inzoga cyane kurashobora kuzotuma umuntu azogwara kansere yo mwibere. Ariko ico umuntu ashobora guhindura kubera inzoga ashobora kuziheba umunsi wose ushaka ukavuga ati mfashe ingingo yo guheba inzoga, bashobora kugwana urugamba bikarangira inzoga uzihevye. Iyo ni facteur modifiable, mugabo nayo nyine ishobora kuba mu bintu bizotuma umukenyezi azogwara kansere yo mwibere. Ica kabiri ni nk'itabi, abasogota agatabi, abo bantu nabo nyine barashobora kugira ikibazo ca kansere yo mwibere abo bakenyezi. Ariko iki naco nyene kiri modifiable, umuntu ashobora kubwiheba, ashobora gufata ingingo yo guheba itabi bigakunda. Ibijanye ngo n'ubuvyibuhe ndenza rugero, burya ngo n'abakenyezi bavyibuha cane bagira umuvyibuho ndenza rugero barashobora kuzogira kino kibazo ca kansere yo mwibere. Ico naco nyene kirahinduka, kiri modifiable kubera yuko umuntu arashobora guhangana n'ubuvyibuhe ndenza rugero kandi akabunesha. Aba nabo ngo ni mu gihe rero cane ngo aba avyibushe cane inyuma yo guca imvyaro. Abakenyezi bavyibuha cane iyo bagize menopause. Ivyo rero navyo nyine ngo birashobora kugira gukomokamwo ivyo bintu tuko turavuga vya kansere yo mwibere. Ngo abakenyezi nabo nyine ngo bagire ico twita ngo ni sedentarité. Abakenyezi bakora kuguma bara ahantu hamwe bicaye umwanya munini, ubuzima bwabo bwose imisi yose bama bicaye, ntibagendagenda, ntibagira activité physique. Abo nabo nyine barashobora kugira ikibazo ca kansere yo mwibere nk'uko ivyigwa bishishikara kuvyerekana. Hanyuma kandi kindi naco ngo nikijanye n'abakenyezi bashobora kuba baramaze igihe kitari gito bafata imiti y'ama hormone yongereza ama hormone ifise ico novuga ngo igira kubijanye n'imisemburo cyangwa se inkabura mubiri.
ibijanye n'ama hormone. Abantu rero b'abakenyezi baba barafashe imiti igihe kirekire, imiti ifise ico ihindura ku ma hormone, muri ico gihe nabo nyene ngo barashobora guhura n'ikibazo ca kansere yo mw'ibere. Bakunzi ba Yaga Muganga, ikiganiro cacu rero uno munsi cari gitumbereye kubabwira ama facteur de risque, que ça soit ama facteur de risque modifiable canke ama facteur de risque non modifiable ashobora gutera kansere yo mw'ibere ku bakenyezi. Turarabiye hamwe rero ibitari bike bishobora gutera kansere yo mw'ibere. Nizeye ko mwakwiye ubumenyi butari buke. Jewe Janvier Manirambona nari ntamije kuno kiganiro, ni hano ndabikebanuriye. Tuzosubira mu kiganiro Yaga Muganga c'ubutaha. Ni agahwane.